Ndabaramukije mwese shiti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu Himwe Rudenda Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye ikaze rero mwese shiti banywanyi bacu mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Akaba ari amakuru rero haba ari karavugwa mu bisata bitandukanye, haba mu mutekano, politike, inkino, indero, iperereza hagati y'akazi na muntu, imigenderanire ndetse n'andi makuru yose aba ari karavugwa mu kibano. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu ariko agezwe ko kuri iyi saha, akaba ari amakuru rero na cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko Aragisisi Hajayandi anyuruje ababanyi cyangwa se ababanyi b'u Burundi harimo Dieudonné Niyukuri ndetse na bagenzi biwe bashika bane, bikaba byaragizwemo uruhara kandi inyuruzwa ryabo ryaragizwemo uruhara na Aragisisi Hajayandi, akaba ari we ngo yakorana n'iperereza ry'u Burundi mu kubanyuruza. Aba banywanyi babaga mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ari naho ndetse uyu Aragisisi Hajayandi yabasanze ariko agaca abigira ko umugenzi bakabana neza, aho banamucumbikiye amezi ashika kuri 2 abakwa Habe. Uyu Habe azwi ku mazina yiwe y'ukuri ya Dieudonné Niyukuri, akaba rero yakoreraga chaîne ya YouTube ya Acakenge TV, naje cyane agaragaza ivyumviro byo kugaragaza impinduka mu butegetsi bw'u Burundi. Uyu rero Habe yaciye ashirwa ko iperereza, aho iperereza ry'u Burundi ryaciye rirungika uyu Aragisisi Hajayandi, maze bikaza kurangira amushikanye mu Burundi. Kuri ngubu amakuru twaherwaga guhabwa n'amasoko yacu yavugaga ko apfungiwe mu iperereza, ariko kuri ubu amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko ariko tuberira ko Erwa Vena Fabrice Habe ndetse na mugenzi wabo bose kuri ubu ngubu ngo baba bamaze kubwirengero batakiri aho bari, kuko ngo hari n'abagiye kubaraba aho mu iperereza bakababura, bikaba bariko biranuganurwa ko boba baragandaguwe nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza, ndetse nk'uko ngo n'abacungeraga iryo bohero cyangwa se abacungeraga abo bari bafashwe ngo bari bahamagaye bari bandikiye umwe mu babanyi bo muri abangaba bafunzwe ngo abohereze amahera kugira ngo babarekuze, bakavuga ko bitabaye ivyo ngo bazobagandagura. Amakuru rero dufise ashobora kuba atameze neza ashavuje nuko Habe na bagenzi biwe baba bamaze kugandagurwa n'iperereza ry'u Burundi, bivanye nuko amahera ngo abaryango batswe ngo batarabasha kuyarungika. Mukanya turaza kugaruka ku ntahe yashizwe habona na Pacifique Ninahazwe mu byo yashize habona nyine mwibura ryaba bapfungwa bafashwe n'iperereza. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru atandukanye ku biriko biravugwa ngaha mu Burundi, tubandanye tuyabashikiriza ku buryo bw'idonido. Turaza kunyarukira nko mu makuru ariko aravuga mu gisata c'ubuvuzi, tuze kurabira hamwe biriko birashaka kurangurirwa mu bitaro vya Kamenge cyangwa se CHUK, Centre Universitaire de Kamenge. Turaza kurabira hamwe ku biriko birahavugwa. Turaza no kunyarukira kandi mu Mpanda, aho abenegihugu bo muri komine Mpanda bariko bahamagarirwa guharanira amahoro n'umutekano ndetse no kwitanga no kwitunganiriza imigambi ibafasha kwiteza imbere. Turabwirwa ko ku buryo bw'idonido mu kanya mu makuru yacu. Turaza kandi no kunyarukira mu makuru ariko aravugwa imurambya, aho amazu y'uburiro azwi nka restaurant ngo atarekuriwe kudandazwamo ibinyobwa vya Bararundi, navyo ngo uzobifatirwamwo ngo mwibarabara inyuma y'isaha 5 z'ijoro, ngo yaborewe azohabwa indaro mu gasho zimuvuye ko atange amande y'ibihumbi 50. Navyo mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubibashikiriza.
Reka tubanze turabire hamwe ku biriko biribazwa n'abanyagihugu, mbega Habe na bagenzi wiwe boba bari hehe? Haraciye iminsi ibiri batazwi iyo boba bari muriwe. Wa gatatu uheze amakuru ava mu cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura yari yemeza ko Dieudonné Niyukuri batazira Habe, Eloi Nkurunziza, Venant Ndikumana, Bonaventure Muringoma ndetse na Fabrice Ribwira umutima bari bapfungiwe ku biro vy'iperereza mu Cibitoke. Iyo nyishu yari yahawe intumwa y'umuryango wa Eloi Nkurunziza. Amakuru kandi yari yahuye n'ikibanza ca nyuma telefone ya Eloi Nkurunziza yabonetsemwo. Hari uwashoboye kwishikira ku biro vy'iperereza mu Cibitoke kuwa kane, umwanya wa mbere ngo baramwankiye kwinjira, bivugwa ko yariye komiseri. Mu nyuma ngo bahavuye bamwemerera, baramwereka hose kuko abo bantu atariho bari. Wa mwanya bamaze babanza kumwankira kwinjira, woba ari wo mwanya wabaye umwanya wo kubanyegeza canke ngo wabaye umwanya wo kubongururiza ahandi. Gusa hari n'ayandi makuru avuga ko boba barishwe. Iki ni ikibazo benshi bagiye baribaza mbere, bakaba barabaza mbere bakanabona ko umengo abayiriko ngo ntibafashwe nk'abanyororo. Nibyo ntaho ngo bari babibone abantu bagirizwa ibyaha bikomeye by'iperereza ngo bafashwe gutya. Ariko kandi umuntu ngaravye neza ngo ku kuboko kw'aba bapfungwa nka Habe ngo na Eloi ngo bagaragaraga ko amapingu yari yabonekaga ko abariko. Bica byumvikana ko mu kubafotora ngo babanje kubakurako amayo mapingu. Nkuko twabibabwiye kandi mu nkuru za mbere, Habe, Eloi, Venant ndetse na Fabrice bafatiwe mu Kirundo mu munsi wa gatanu igerekerezo rya 29 ukwezi k'umunani y'umwaka. Bakaba bafashwe n'iperereza ryariko rikorana na Alexis Hajayandi yari yarongitswe mu Burundi gutegura umuzo wabo bitwa ko ngo bari basangiye urugamba. Bonaventure Muringoma we bamufatiye mu hoteli Gitega umucagucagu wo kuwa gatandatu igenekerezo rya 30 ukwezi k'umunani y'umwaka. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 31 ukwezi k'umunani y'umwaka niho bano batanu abantu batsa amatelefone cane Habe na Eloi barashobora kuvugana na mukuru wa Eloi ari i Buraya. Bari kuriwe kuvuga bakoresheje audio gusa kugira ngo batange ibyo iperereza ryemeye gusa. Aba ni ahanini kandi ngo baba bariko basaba amafaranga. Imvo yabo ngo yahavuye ituma uwo ngo barungikiye ubutumwa amenya ko bafashwe kubera bavuga bitandukanye nuko bari basanzwe bavuga. Niho haca hatangura ubutumwa buvuga ko bitwa ko ngo bacunze buvuye witwa ko babacunze aribo ngo babafashwe. Nibo batomoye kandi ko ngo bano batanu bafashwe n'iperereza ngo babandanya gusaba amafaranga, ngo bo bakavuga ko amafaranga ya mbere ngo yatwawe n'abashefu gusa. Amafaranga ashika miliyoni 200 yarazanywe mbere ngo n'inyuma habandanya gusabwa n'ayandi. Inomero gusa ngo zatanzwe ko ayo mafaranga bivuga ko uzoba zari izo muri bamwe mu bacungera abo bantu. Muri audio mukuru wa Eloi Nkurunziza yarasabwe gutanga amafaranga kugira ngo ntibicwe. Yarasabwe kandi audio zagiriza ibyaha bikomeye abo bantu arazitanga kugira ngo ntibicwe. Yarasabwe kandi kwagiriza u Rwanda kugira ngo ntibicwe. Nta wuzi ico izo audio zose zimirije gukoreshwa. Ibimenyetso ni byinshi cyane vyerekana ko bano bantu bafashwe n'iperereza ry'u Burundi, ariko kugeza ubu ntaco ubutegetsi buravuga. Iyo abantu bafashwe gutya mu Burundi barashobora kugandagurwa. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi wagiye kugira ngo ukinge bene ivyo vyaha bikorerwa mu nzego z'umutekano z'igihugu CNIDH, kandi iriho kugira ngo ikinge ko abapfunzwe baborezwa igufwa canke ngo bagandagurwe. Icaha cose boba bagirizwa bategerezwa kujanwa imbere y'ubutungane
bakabisigura hakurikijwe amategeko, batsindwa bagahanwa nk'uko amategeko abivuga. Iki nico gihe kandi c'uko Musenyeri Martin Blaise Nyaboho yokwerekana ko ikibanza yicayemwo akibereye koko. Ni nawo mwanya kandi wiwe wo kwerekana ko rya jambo ry'Imana yigishije imyaka myinshi ngo naripfunzwe urandaba koko ko nawe yaritahura. Ubuho rero anahemberwa kurishira mu ngiro. CNIDH kandi nishike mw'iperereza kurondera iyo bano bantu bapfungiwe. CNIDH ntijejwe kuraba ko abantu bagirizwa ibyaha bikomeye canke bisanzwe, ahubwo ijejwe kuraba ko uburenganzira bw'umunyororo bwubahirizwa ku caha ico ari cyo cose yoba yagirizwa. Naho Mpanda rero abanyagihugu bo muri komine Mpanda bahamagarirwa guharanira amahoro n'umutekano ndetse no kwitunganiriza imigambi ibafasha kwiteza imbere. Ako nakamo katewe na Leopold Ndayisaba, musanteri wa komine Mpanda yo mu ntara ya Bujumbura, ari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 20 Nyakanga uyu mwaka, aho yari yifatikanyije n'abenegihugu ho muri zone Musenyi mu bikorwa birusange yo gusubura ibibarabara ry'indwi rihuza imitumba ya Musenyi, Murengeza, Rubira ndetse n'akarere ka Gihanga. Ijambo ry'ikaze yashikirijwe n'umukuru wa zone Musenyi Hatungimana Jean Pierre yaragabishije abenegihugu baba kuri iryo barabara ko uwo azosanga imbere y'inzu yiwe hadasibuye neza ko azocibwa amande y'ibihumbi 50 vy'amarundi. Nayo mu mpanuro yashikirijwe abitavye ivyo bikorwa rusange ndetse na bene komine muri rusange, Leopold Ndayisaba musanteri wa komine Mpanda yabahamagariye kubungabunga amahoro n'umutekano kuko ari karahara mu ruganda ntibacura. Yabahamagariye kandi kwishukira ibikorwa by'iterambere, kurwiza umwimbu, kurwanya amarigara ndetse no gusezerera ingeso yo guharika. Akaba kandi yaciye yemerera komine ko igiye gufasha mu kuzibira ibinogo byose bibangamiye iryo barabara. Tubibutse kandi ko ivyo bikorwa byari byitabiriwe kandi n'umunyamabanga w'ibiro mu mugambwe CNDD FDD muri komine ya Mpanda, nk'uko amakuru dukura ku rubuga abitomora neza. Reka tubandanize mu yandi makuru n'ubundi kubiriko biravugwa mu makuru atandukanye. Tunyarukiye kuri Centre Hospitalo Universitaire de Kamenge CHK, ibitaro shure vyo mu Kamenge bifise akamaro kanini ku barwayi kandi ngo bitegerezwa kwitabwaho cane kurusha kuko ngo biramura abaganga kandi nkenerwa. Ivyo ni ivyashikirijwe n'abashinga amateka mu nama yabo yo kuri uyu wa 18 Nyakanga uyu mwaka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Ingoro irongowe n'umukuru wayo Daniel Giras Ndabirabe. Inama nshinga amateka yarakoranye kugira irya nino icegeranyo c'ivyasuzumwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta Cour de compte ku bitaro shure vyo mu Kamenge Centre Hospitalo Universitaire de Kamenge CHK. Umutumire mu nama nshinga amateka yari umushikiranganje Habyarimana François ajejwe ubushakashatsi bw'indero n'ubushakashatsi ari nabwo ivyo bitaro bikukira. Ico cegeranyo kirerekana kandi ko ingorane n'ubutungane sentare yubahiriza amatungo ya leta Cour de compte yasanze muri ivyo bitaro shure vyo mu Kamenge. Navyo kandi abashinga amateka barabiye hamwe. Basanze kandi ibibanza bimwe by'ivyo bitaro bicafuye kubera ubusaza, kandi ngo hakaba hari n'ibisata bifise ibibanza vyaga kandi vyakira abantu benshi. Umushikiranganje w'indero avuga kandi ko hari umugambi wo gusubiramwo ndetse no kwagura ivyo bitaro.
umugambi kandi ngo ugeze mu bikorwa byo guhinganirwa amasoko ndetse no kumvikana n'abazotanga amafaranga. Umugambi kandi ukazotwara amafaranga harenga miliyoni 80 z'amadolari y'abanyamerika. Muri ivyo bitaro kandi ngo hasanze hari n'ikibazo c'ubukene bw'abaganga abahinga ngo abazwi nka médecin spécialiste. Kuri ico kibazo kandi abashinga amateka bagize amakenga ko ngo n'abahari usanga baja baragenda hanze, abandi ngo bakagenda aho bahembwa menshi, bakabona ko rero ngo naho hari umugambi wo kwagura ivyo bitaro ngo bizohava biguma inyuma, mu gihe kandi ngo n'abanyeshuri bakukira ivyo bitaro ngo biga ivyo kuvura batazoba ngo barose ubuhinga n'ubumenyi ngo bukwiye bwo kuvura ndetse no gukurikirana abagwayi. Hari ikibazo kandi ngo c'abahinga bo gukora no kuringaniza ivyuma biba ngo vyapfuye, ingenieur biomédico, aho ndetse ngo mbere igihugu c'u Burundi cikora ngo ku buhinga bwo mu bihugu nk'Ubuganda ndetse no mu gihugu nka Kenya, nk'uko amakuru dukura muri iyi nama yabigarutseko. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari ko turabashikiriza muri iyi saha, tube dusozera ngaha tuza gusubira mu makuru araza kubagezweho. Gusa sinobora gutera yambu abariko badukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu c'u Burundi, abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi, abari mu makunguye kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru twari ko turabashikiriza. Abari bari mu makunguye kure namwe ko mu bihugu vya Buraya, Australia ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe ntitwobarenza ingohe. Reka kandi nshimire mwese mwari hirya n'ino hatandukanye mwariko muradukurikira mu makuru n'ibiganiro tuba turiko tubashikiriza kuri iyi saha. Amakuru yacu yo nagasaga tuza gusubira mu makuru uraza kubageza uko gusa nabibutsa gufyonda suivre na partage ndetse na s'abonner kugira ngo umwanya n'umwanya dushize ko amakuru muze murababambire kubona notification zijanye n'amakuru mashasha dushizeko.